amatelefone mufise muyakoreshe basha muyakoresha mwandika mu message je t'aime chérie urihe ndi pionnier de l'informatique au Burundi araho igusazana ukacubireka njanja internet nayo nyene nije natanguye kwishinga mu Burundi aho hari muri 1996 naraniganye banyima uruhusha naruronse ku gihamana amatelefone mufise muyakoreshe basha muyakoresha mwandika mu message je t'aime chérie urihe aho ajya bamega muyakoresheje mu kwiga hari habajene bariko barambwira ko bavyigiye kuri internet ivyo bariko barakora uno munsi ubworozi bw'inkwavu bitanguye yavyigiye kuri internet ari undi mutama tubana yanyoye agacupa kakamushika sawumva ngo je narose internet ujene umuzi narose internet ono mwana wabwira yitwa Kinange uno musi ntitukinanga tuganira kuri internet ikintu bita internet kirakomeye cyane hariho abarundi bataratahura ubushobozi bwaco mugabo kirahambaye ni vyiza cyane ko umukuru w'igihugu ariko arakivugako internet rero yatanguriye hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika mu myaka ya 60 no kuvuga 1960 uvugwa ko internet yoba yatangujwe n'aba bagabo babiri umwe yitwa Vince undi nawe yitwa Bob Kahn ngo mu 1974 niho bayishira ku mugaragaro bayita internet work. Internet rero twavuga yuko yagira atera imbere bivanye n'umuntu umwe wese ico yagiye arashirako gushika n'ubu murabona yuko bagenda barayungurako utundi tuntu dutuma internet inyaruka canke ikora ivyo itari isanzwe ikora. Ubwa mbere mwarabonye hakora J ya imwe, J zibiri, J zitatu, J zine, ubu tugeze kuri J ya gatanu. Murumva yuko igenda iratezwa imbere buri munsi. Mwumve rero internet yatanguye muri Amerika mu myaka ya za 60. 74 bayitangura ku mugaragaro. Bagiye kwikoresha cyane muri 83. Sinagombye kuja muri kahise kayo cyane ariko ico nagombye kuvuga ngahi wacu yahashitse muri 96. Umugabo rero yagwanye urugamba rukomeye kugira ngo internet ishobore gushika mu Burundi n'umugwiza tunga wo mu ntara ya Bururi yitwa Butoki. Niwe yatanguye kuzana nibijanye na informatique mu Burundi. Kino gihe rero asanzwe ari umugwiza tunga muri myimworozi. Voilà. Aha yari yagendewe n'umukuru w'igihugu. Ubu hari haba urazi ko hari habatinya ngo kuja mu karuhuko za bukuru ngo mpaka ngo nze ndinze mfa ngo nkorera leta. None wewe wamaze kuvyibonera. Ngo tubwira iki kugira ngo twumve ingene wikorera ivyiwe ashobora kuronka ubuzima nawe akagira ubuzima bwifashe. Mu ncamake nyakubahwa birategurwa si by'umuntu agira ku munsi umwe gusa. Jewe nahejeje amashuri y'ubuengineer electromechanicien muri 74 mu Bubiligi. Hanyuma ndataha ntaguye gukora ndabona ko ivyo bintu by'amatekinike bitarakomera cyane. Hanyuma mu gihe rero naza ndakora naza ndimvira kugura gatongo ko nari nabonye yuko afete mu burimyi n'ubworozi harimo ibintu byinshi cyane. Harimo ibintu byinshi kubera ko biratunga amagara kandi urashobora kwisanzura mu by'ukora. Hanyuma rero nkukurutse 92 nacirinja mu bintu bya informatique. Ndi pionnier de l'informatique au Burundi.
ati ndi umupiyoniye mu vya informatike, mu yandi majambo ati nije nayitanguje ngaha mu Burundi. nyuma rero navyo nyene ugasanga hari aho bigusazana ukaca ubireka nja internet nayo nyene nije natanguye kwishinga mu Burundi. Aho hari muri 96 naraniganye banyima uruhusha naruronse ku Gihamana, hanyuma rero ndateba ndabironka ivyo birakora gushika n'uno munsi. Aha twiginagura kuri internet, abantu nk'aba rero twari dukwiye kuza turabiyegereza, tukabashimira no kubashimira kuko bagwanye urugamba rukomeye. Murumva yuko aribo batuboneye izuba muri ibi vya internet. Karatsinda ico gihe yaheze amashure, murumva yuko arico gihe internet yari igezweho. Nico gituma abatama nk'aba tuba dukwiye kubiyegereza, mbere tukanababaza utuntu tudashobora gutahura. Nuko uzomubona rero azamwubahe kuko yadukoreye ikintu gikomeye cyane, kwiyumvira kutuzanira internet. Voilà, ico gihe abantu benshi ntibari bazi n'ivyo ari vyo, ariko wewe ariyumvira ati reka nzane internet mu Burundi. Ikiro ni ikintu gihambaye cyane, uzomubona wese azomwubahe kandi ateko anamushimire. Nuko rero karako nshishijemwo, reka tubandanye n'icigwa cyo no munsi. Nuko rero igihe twatangura iciyumviro cyo gushiraho ishure ry'abarundi bose, twavuga duti telefone yawe ni ishure ryawe. Voilà, kugira ngo ntanguze iki ciyumviro nari ndushe, nagenda na hariya ngahura n'abantu nkababwira ivyiyumviro mfise, bikanduhisha cyane amatike, eka abo bantu hari igihe naja kubarondera nkababura, ndabatumiye mu nama bamwe bakaza abandi ntibaze, numva umengo ndacitse intege, nkumva umengo ndarushe, nkibaza nti ivyo rero vyose kugira ngo nzokwigishe abantu ndabasanze iyo bari bizongora kabisa. N'abantu barambwira bati wewe uzoruhira ku nzira. Niko guca rero niyumvira utanguza ishure ry'abarundi bose kuri internet. Murana ko vyatanguye nigishiriza kuri tableau. Aka kera yari tableau, aka nako gasa n'urwatsi rubisi yari shifo canke igihanaguzo. Ico gihe nari mfise umwete udasanzwe. Ico gihe rero uruvideo rwaje ruba runini cane, ugasanga rufise nk'amajiga nk'abiri. Intango yama igorana. Aha rero hariho abanyeshure twatanguranye ibi bikimeze uku gushika n'ubu baracari mw'ishure bampaye inka. Hariho abanyeshure bakwiye ubushimwe kweri. Murantunga sivyo nagomba kuvuga. Reka ndabibutsa ukuntu Econeterewo yagiye iratera imbere canke yagiye irahindura amazina. Igishitse mu Burundi yitwa Telesere Burundi, hanyuma ija kuri Ucom Burundi, hanyuma iva kuri Ucom ija kuri Leo. Igihe yari kicitwa Telesere, bavuga ngo Telesere Burundi, le monde entier dans la main. Bati ufise Telesere, isi yose iri mu biganza vyawe. Nariyumviye nti nkoresheje internet, abarundi iyo bari hose turashobora gusangira inyigisho. Ndavuga nti inyigisho zirashobora kubasanga aho bari nifashishije internet. Voilà, ubu umurundi wese agombe abe hariya muri Brazil aradukurikirana. Isi vyizigiro bikomeye rero ko internet ari kimwe mu bizodufasha kugaruza umunezero Satani yatunyaze, kandi biri mu nzira. Ndizera neza yuko internet umunsi umwe tuzoyikorako mu kwegeraniriza hamwe abantu bakunda amahoro, abantu bagomba vy'ukuri ko igihugu c'u Burundi gikira, abantu banyotewe kubona igihugu c'u Burundi cabaye igihugu c'abarundi bose.
atawandya wangura, atawiruka ku wundi, atawononera uwundi, atawunyuruza uwundi, atawica uwundi, atawutoteza uwundi. Amategeko ari akora nk'uko akora mu bindi bihugu. Iri jambo rero vy'ukuri nararikundiye umukuru w'igihugu cacu, kubona avuga ati telefone yawe ni ishure ryawe, telefone jewe ndayigirako. Ati namwe koresha amatelefone yanyu kugira ngo mwige, mureke kuyakoresha mu kwandika utumesaje gusa ngo joteme shushu. Atari abantu bariko barakora ibikorwa bambwiye yuko bavyigiye kuri internet. Voilà. Amatelefone mufise muyakoreshe bashe. Muyakoresha mwandika mu message joteme sheri urihe. Aho ajya bamega muyakoresheje mu kwiga. Hari abajene bariko barambwira ko bavyigiye kuri internet ivyo bariko barakora uno munsi. Ubworozi bw'inkwavu bitanguye yavyigiye kuri internet. None urumva mukagira ibi telefone ntaco muriko nivyashirishushu gusa. Mu vy'ukuri turakwiye no kugira icigwa cukwereka abarundi bamwe ingene boshobora gukoresha internet. Umuntu usanga atunze telefone ya Android ari kwandika message gusa, ariko telefone ishobora kugukorera ibintu vyinshi cyane. Mu bihugu biteye imbere telefone bazihinduye ibiro, ahari hose arashobora gukora afise telefone. Nko mu bihugu vy'Abarabu, voilà, urashobora gukurikira amiga yo ku rusengero ukoresheje telefone, ukoresha internet. Ibi byatanguye kuza cyane muri covid, abantu bataja gusenga ngo begerane. Voilà, umuntu akaja mu cumba agatangura kwigisha abandi bibereye mu mihana yabo. Voilà, aho niho vyahereye. Abantu bakagira inama, umwe yibereye wiwundi wiwe. Voilà, byo vyari bisanzwe biriho, ariko vyagiye kongerekana, vyagiye kugira inguvu cane ico gihe. Izo telefone zofuma zimeneka. Iyi telefone ni ishure mwa muri kumwe. Jewe igihe cyose ntarasinzira, je ngo ndwa nitiro kabisa. Jewe nguma niga kuri internet. Iyi telefone ijya ubu mperuka kubwira nabo muri telefone mobile, baje abantu ba Telecom nabo n'abaswahili kabisa, barakubwira ngo couverture nationale nkavi igitega gashika mu ruyigi ntabonyerezo. Mugabo akakubwira ko yinvestishije, tukirirwa turamuha amavantage atagira uko angana, mugatigeze yinvestisa. Jewe mperuka kuhinyuza umwe, jewe natevye nkagura na router nkayishira mu modoka kugira ngende ndakora neza muri internet, nkabura rezo. Niwibaza ko ntabiziga, ningo nawe tujane unyerekerezo. Ngo yangurumva ngo reka ngo nzenda kuri iyo ngo kandi ka pare sophistiqué, none kutakazana ngo tukagure dukore n'abaswahili. Aha rero je ndavuga nti ivyo umukuru w'igihugu abariko aravuga nukuri ni ibintu vyiza cyane. Aradenonsa, aravuga amakosa ariho, aravuga ibitagenda neza. Mugabo ntangurira kugira amakenga nuko abo bantu ababona akabivuga gusa, mugabo ntaca afata ingingo. Ntakarorero ati mwebwe iki gikorwa carabananiye, reka nzana abandi babishoboye bashobora gukwiza internet kugataka ku Burundi kose. Abo bariho, nkuko nababwiye ibintu biza gupfira hahandi. Nk'aba bantu usanga bafise iri soko, usanga batanga ibiturire. Narababwiye umuntu yaravuye muri Amerika aje kwerekana ukuntu internet yozana, yoba ari internet ifise umuvuduko muremure akayikwiza hose. Narababwiye ukuntu yavuye mu Burundi bamubwiye bati uhirahira uri kure no mu kanwa, wewe ntusubira muri Amerika bazogutorera ku ruvubu. Voilà, rero byose byicwa n'abategetsi nyene. Ukumubona igitoro gikenye, umukuru w'igihugu akaguma avuga yuko ari abategetsi bavyonona, na internet ukumubona yikwega canke ikananirana ku bari mu misozi, eka mbere n'abari mu gisagara. Vyicwa nyene n'abari mu butegetsi. Vyose bikirira canke bipfira ku burongozi. Vuze ibi bene data, hariho abaca bamfata nk'umwazi w'u Burundi, je sinanga u Burundi. Aha mvuze uku ndazi ico mba mvuze, kuko nko kurungikira umuntu audio yonyene
akakubwira ati yase kuguruka, cyangwa ukamurungikira imaje akakubwira ati yase kuguruka kubera amarezo. Ni ibintu bibabaje cyane. Ibihugu ziko bimeze, internet yaho usanga ari urwembe, upfa gukoza k'urutoke gusa iba yugurutse. Ikintu rero cyo kuguma umukuru w'igihugu avuga gusa adafata ingingo, kandi abarundi arico bamutoreye bakamuzeza, usanga bibabaje cyane. Iki kintu rero umukuru w'igihugu arakwiye kugikosora. Kuguhenda je ndi ministre wa telecommunication amba maze kubajana ngo tugende uzuranyereka kuvuze ko ari couverture nationale ngo duhagarara telefona numva urazi uri kuraduka hajya muri rira erega ingorane abafonctionnaire ba leta ntibakora ntagire uzobabesha nkaho nibo ba mbere baba bagenda bati oya wewe utwara ntuzeye koneterewo ngwa hano ngo usanga handi unyereka amareza hari kubavuze ko ari couverture nationale nyereka amareza ari ngaha ubu yamavantage yose turayafuse weru mitere nyaruka sanga ahantu bosanga ko ngaha ntizifataga aha turi ntiwumva ko muce mumva ko zidafata mugabo leta iri kumuha amavantage ngo yagize couverture nationale. None vyarabananiye abo bandi, umukuru w'igihugu aca muhamagara ngaha ati okay ingo je ndakwibarize nyereka ibi nibi bidakunze cugenda ngoma mpamagare ababishoboye. Ivyo yoca bitunganya mu kanya gatoya. Iyo muhanye kontra n'umuntu, nimba leta yahanye kontra nabo bantu bategerezwa gutanga internet, hanyuma bakaba badashitsa ivyo bemeye muri kontra, habasigaye iki? Hasigaye yuko uhamagara ubishoboye. Wavuga ko ubushikiranganje bujejwe ivyo guhanahana amakuru ntibubizi. None nk'ubundi abagirije ntimwe mwarapfumbatishijwe mwaraguzwe bompaririza je nimumbwiraho murigira mwumva nka directeur general ajejwe telecom ahantu yo baricara gahamagara uwo muri ntuze nk'ubu econeterewo canke rumitere izijya zose ingo ngaha nyereka rezo ufise ko wavuze ko ari couverture nationale kuva ubu turahagaritse amavantage gushika umunsi nzobona hari rezo nivyo ari vyokunda vyategerezwa kugenda uko nyene. Aha rero niho vyose bipfira, aho uwo munsi vyahereye ngaho. Ne kubera iki umukuru w'igihugu yoguma agenda kwidogera imbere y'abanyagihugu aho wenyene gufata ingingo? Ewe basha nuko nyene mvuze ibintu baca bamwe bavuga ngo ndi umwansi w'igihugu ngo ngirante voilà. Hari ibintu mbona bikangora kuvyigumizamwo. Umuntu wamuhaye akazi uti nkorera kino gikorwa ukunuku wewe nzoguha avantage izi nizi mugabo agaca bikora nabi, uramwirukana ukazana ubishoboye. mwemere kandi bacaza barapfumbatisha hagiye wapfumbatisha ntagire ubesha kuko mutapfumbatisha. None ko je nabimubajije aca tava nza kuzana rero acavuga yarazanye arahena biranga yarakazanye kwe kuko je nashaka ko ngendana mu mudu wabya ngende ndakora neza tangora rega je biro byanje aho ngeze ni waba hari biro je ntavyo kuvuga ngo mubira aho ngeze ni biro. Ubuswahili ni bwishire izo telefone zanyu nimumenye ko ari shure. Iri jambo rero riraruhura umutima wanje. Ubu tumenye aho ibihe bigeze. Uno munsi turiko tuvuga ivy'ishure. Hajya rero umukuru w'igihugu ngo ariga natsinda uri umurongozi ntugume wiga, biba vyanse kweri. Mugwaruka dufise abamenyesha amakuru muribuka navyo nyene navuze yuko ibinyamakuru ryo bishure. None ubu gwaruka rufise ibimenyesha amakuru vy'ishuri naje ubu nza ndigira kuri bo gira ngo Gaera arabizi ndamwigira ko cyane jimbere ndabigira ko cyane kuko nimwe muza muranyereka erega utigiye ku bandi ntumenya. None abamenyesha amakuru ibinyamakuru twaravyumvikanye ko ubu ibinyamakuru bigiye kubishure byarabaye. Ni vyiza cyane ku mukuru w'igihugu akurikirana ivyo binyamakuru akavyigirako, ariko tumusabe arosa kanya azoza arasimbira no mwishure ry'abarundi bose
hari igihe vraiment tuba dufise ibintu bikeneye ko umukuru w'igihugu abibona. Kumbure usanga ishure ry'abarundi bose atajya aramenya, uwo bamwegereye arapfuma amuha karinki baja n'ukuri azoza aradutemberera mu ishure ry'abarundi bose. Aha rero nta hagati mu ntozi uyumvirize umwasi w'Uburundi. Reka ngarukirize ngaha akasi gato. Ariko internet ntituyifate minenegwe. Internet abandi baramaze gutahura cyane akamaro kayo. Nko ngaho mu babanyi mu Rwanda baramaze gushika kure cyane, baradusize. Natwe turakwiye kwivyukiranya internet tukayivyaza umusaruro, internet tukayivyaza iterambere, internet tukayivyaza amahoro, internet tukayivyaza ubumwe, tukayivyaza gusubiza hamwe, internet ikadufasha gusubirana ubuntu biciye mu nyigisho. Reka kuyikoresha mu gutuka abandi, mu kubafata nabi, mu kubarengera iry'umunani. Tukamenya ko turiko turavugira kuri internet dutegerezwa gukoresha urupfasoni, kuko tuba turiko turumvirizwa n'abato n'abakuze. Nukuza rero turamenya amajambo dukoresha mu gihe turiko turakoresha iyi internet. Hari umuntu ushobora gusanga yadukanye ibintu ariko aravuga ibintu uri kumwe n'abantu bisoneye ukabura iyo kwigwa. Turamenya yuko kuri internet dukwiye kuvugana urupfasoni, dukwiye kuvugana indero, kuko abantu bisoneye baba ariko baratwumviriza. Abapapa baba ariko baratwumviriza, abamama baba ariko baratwumviriza. Hari igihe ushobora gusanga bariko baratwumviriza bari kumwe n'abana. Rero wadukanye urujambo vya bijambo vy'abungere, abariko barakumviriza baramaramara bakabura ingene bifata. Rero tumenye ingene twitwara, tuze turavugana diplomasi kuri internet. Tumenye yuko tuba turiko turumvirizwa n'abantu batandukanye, mbere abantu bisoneye. Oya sinabarambiye kandi, ariko ntimwibagire kugira subscribe, jeme, no gufyonda kuri kakazogera. Hanyuma reka twibandanirize urugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.